tubona yitwa Ndabarushimana Claude, nawe ari mu bafasha abo ba diaspora kurungika canke kurungikirwa amahera. Nawe ariko yagirizwa vya bindi nyene, baramurungikira amahera, ayo mahera akamara imisi n'imisi atarayatanga. Arise Ninahazwe akorera hariya mu bihugu vy'Abarabu muri Arabie Saoudite. Yarungitse amahera mu Burundi acishije kuri Claude, ayamurungikira itariki 13 z'ukwezi kw'icumi. Uno musi turi itariki 24. Ayo mafaranga ntayaramuha, ahubwo amurondeye no kuri telefone ntamutora. Natwebwe mwumvise ko twagerageje kumurondera ariko ntitwashoboye kumuronka. Ibi bintu rero kuri aba bantu bafasha mu kurungika amahera mu Burundi iza yabaye ingendo, iyo bariko baramubaza amahera ntasubira kubishura, acava ku murongo canke naho bamurondera ari ku murongo ntabishure. Reka mwiyumviririze ingene bimeze. Mbona ukuvuga amafaranga aje maze kuyarungika yamaze gushika hariya, wewe ugomba ko baca kuvunjira mu madolari batosubira kuvunjira baguha mu marundi, cyangwa ushatse ko baguha mu marundi uzoshobora tora mu marundi. Rero niyo mpamvu mvuze ati ejo maze kuyarungika agashika hariya, we niyo mpamvu naguraza kumpa nimero. Iyo umuntu asanzwe gutorera amafaranga aca bamuhamagara, swati ashobora kuba ari mu kwa Siyoni canke kuri Kotebu canke mu Ruvumera. Urabizi ko ubu byo kuvunja kubera umuntu ntaguma hamwe, aguma atembera. Rero bizovana n'ahantu azoba ejo, camuhamagara mubwira ati sanga ntanka utora amafaranga. Nuko bimeze. Uzoye impeje, uzoca impeje umejeje kwaranguka dushaka kugira ico yima. Okay, merci. Baco mbashaka umukiriya we nkuko ubaye umukiriya wo kucisha no ngaha no mu kuvunja hose, ibyo bica bindyohera cyane gose. Merci. Hama we babwire je ntango ni hamwe nyene abantu nyene tusanga tugoye akazi n'akazi kiwanje, ari nshobora kwica akazi jewe ngo no kubera ngo ibyo buhemuhemo ya ushaka kuri nawe ngaho uri ku kazi bakwizeye ko babona ingene ukora n'umwete n'ibikorwa bakorera hama akaguhemba. Rero nanje bivanye nuko nkora cyo gituma munyizera hama mukazamurancisha. Rero uko je nikomeze vraiment. Hama ndabaramukije nizere ko muri amahoro, nanje ndameze neza buke hego. Hama ukuntu vyagenze, urumva uyu muntu arungika amafaranga ngo mu Burundi, hama tukaba tuyacisha ku ntuzenya yiwe, ducisha kuri Western Union, mugabo akaba ari we yatora agaca yarungika mu Burundi. Ukuntu narungitse ku itariki 13 z'uku kwezi kw'icumi, niho nayarungika kugeza n'isaha ntayo ndaronka. Ukuntu vyagenze, narayarungitse maze kurungika amafaranga uwo musi nyene, aca amaze kumva ko yamaze kumushikira yaciye atangura kubura ku murongo. Ariko je tangura kuva tuvugana ntabwo nari bwigere ndamubona ko iyo ngiso kuva ku murongo buri mwanya. Aca arava ku murongo, uwo musi yirirwa atari ku murongo, ndamuhiga ndamubura. Mu nyuma niho yagaruka ku murongo, aca mpenda yuko telefone yiwe ngo yagize ikibazo, ngo iragwa, ngo ariko arayirondera ekra yayo. Ivyo ndavyumva ndavuga ati okay, nta na kimwe rero gerageza rabe ukuntu wondose amafaranga yiwanje narungitse. Niho ndamubwiye yuko, aravuga ngo okay, ngo sawa nta kibazo, ngo ejo ngo canke hirya y'ejo ngo uzoyatora, ngo uzoyaronka mu Burundi, ngo bazo telefone ujya muntu wawe atanze nimero ngo aje kuyatora. Ati sawa nta kibazo. Rero niho bukeye kandi nongeye kumubaza mbona ntari ku murongo, naho nyene yiriwe atari ku murongo, ahandi agasoma ntasubize. Niho mu nyuma kandi yagaruka ambwira ngo abantu ngo bakorana ngo mu Burundi batanga ayo mahera, ngo bamwandikiye message ngo bamubwira yuko ngo babafashe, ngo babiri bari mu gasho, umwe nawe ngo yinyegeje ngahantu, ngo ntabwo ashaka ngo ko yiyerekana, ngo yari yagiye ngo kuyatora ngo ayo mafaranga yanje ngo ayatange, ngo baca barabafata. Voilà, murumva vya bindi biragarutse, batavuze yuko babivye, bavuga yuko babafashe. Reka mubandanye mwumviriza. Urumva
aguma ambwira ibyo gusa nta bindi bungu bambwira, hagera ashobora kumara nk'umunsi wose atari ku murongo nta nyishu n'imwe ndiko ndaronka itomoye. Rero abo ndabibwira barambwira ati aho waribwe, nta bindi n'ukuri aho waribwe, ntiwizere neza yuko ayo mafaranga uzoyaronka, kuko bose baduhenda ngo babafashe mu Burundi ngo abantu ngo babatorere batanga ayo mafaranga ibiki, amahera yawe akabagiriye mwuko. Murumva ka kantu ngo abatwakirira amahera barayivye canke barabivye amahera canke ngo babafashe. Aka kantu muza kuguma mwumva kaguma kagira igaruka muri ibi vyigwa vy'uno musi. Uko vyagenze hama ayo nari narungitse ico gihe yari amafaranga 2,200,000 y'amarundi, niyo ndamwishuza. Turasavye rero umuntu wese yobazi Ndabarushimana Claude ko yomushikiriza ubu butumwa akumva yuko ariko aragirira nabi abamucishijeko amafaranga. Inimero yiwe ya telefone niyi mubona ngaha, dusabe nkuko mwama mwabikoze mumudushikiririze ubu butumwa, kumbure turizera yuko ashobora kwikubita agashi, kuko niyo yagagaza ayo mahera ntayatange akaguma ahemukira abantu nk'uku, hazogera igihe abibazwa kandi ntazokoroherwa. Ibi ariko aragira ntibikorwa. Iyo muvuganye n'umuntu mukavugana ivyo azokora nawe ivyo uzokora, ababaye amasezerano. Mu gihe rero umwe muri mwebwe arenza ayo masezerano canke ayahonyanze, arakwirikiranwa imbere y'amategeko. Imvira rero mu gihe urungitse amahera aba yatanze amahera y'ukurungika canke les frais de transfert, vyose ivyankenerwa akabitanga, mugabo uwo ayacishijeko agaca areka kumutunganiriza. Aha rero umuntu yokwibaza ikibazo nka ca kindi twiyumvira kurujya twara aba diaspora muri Kenya. Ayo mahera barihe? Voilà, ayo mahera akenshi baba bariko barayakoresha imigambi yabo. Ni gute wokoresha, ni gute wokubahuka gukoresha amahera y'umuntu mu gihe ataguhaye uburenganzira, mu gihe ataguhaye uruhusha? Nta kindi kintu aba ariko arakora, ayo mahera aba ariko arayakoresha, agaheza akayaguha yigombeye canke naho ntazo yaguhe. Turasavye abajejwe intwaro ko ibi bintu boza barabikurikiranira hagufi, abantu bahemukira abandi nk'uku bakaza barabahana. Turabasavye cane ko uwowe na Claude yomuha ubu butumwa, kandi adufashe ntituzokwirirwe turakora ubundi tuvuga ngo erega wa Claude yarase gutanga ya mahera. Ivyo bintu vyo dutwara umwanya w'ubusa, nawe ntaco vyomumarira, nta nico vyomuzanira atari ugutakaza ubwizigirwa bwiwe yarafise ku bantu. Ubona yuko n'ubu buza buriko buragabanuka. Nuku umuntu yiyicira igikorwa ciwe. Ubwizigwa rero urashobora kubukorera imyaka n'imyaka, mugabo mu munota umwe bukaba buragiye ubutazogaruka. Ubu munsi nababwiye yuko twawuhariye iki kibazo. Twifuza yuko abakora ubube gito bose bobuhagarika, kuko birashobora kubagora babibandanije. Imana yo mwijuru nibahezagire, reka twibananize gwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishure ry'abarundi bose turamuhaye kaze. Mwibuke rero gukora subscribe, j'aime na partage canke mufyonde kuri kakazogera